Ubwitiye rero twakoze inama rero novuga ni inama rusangi aho twarabiye hamwe cyitwa imbibe la delimitation ya commune Ntahangwa mu ntumbero y'ishirwa mu ngiro novuga ni byiza yo kwirinda novuga ni amasanganya. Rero ndamenyesha yuko umugambi watanguye utarudusubira inyuma, ahubwo hasigaye gusa yuko buca maze tushire mu ngiro. Ikiringo cyatanzwe nibaza yuko mwacyumvise na cyane cyane aho ndi kuvuga ni ku basanzwe bazitunze. Ariko rero kubatangira ibibakwe icyo gihe muri iyo nama ndashobora kandi kubasubiramo gatoyi kugira mumenye imbibe mutazorenga ko canke abasanzwe barongoye bagendesha izo ngendesho zanyu batazorengako. Muti rero muri komine yacu nziza Ntahangwa bizogenda gute, izo mbibe zimeze gute, kubatangirira amahirwe yo kubikurikiranira hafi yaba mu mbonesha kure canke abatarose message. Ndamenyeshe yuko komine yacu nziza Ntahangwa igizwe n'amazone 6 hamwe n'imitumba ariyo makartier 54. Mbere ndongera naramenyeshe ubugira kandi nibaza yuko icegera ca pesita kumanda pesita aza kuminyuza nimba nobesha, ndazi yuko ibice birenga 50% by'abagendesha ivyo byuma abenshi bari ngaho muri komine yacu nziza Ntahangwa. Rero ni muri iyo ntumbero twebwe nk'abaserukira leta y'inkozi tumaze kubicara hirya no hino twikoze ku bahinga kugira bikunde dushikirize ibibazo twaba twahuye nabyo na cyane cyane bijyanye no mu ibarabara. Hari ibyaro twatanze sinoshima kubisubirako kuko ubiryoheye igihugu hose ari ngaho muga twasanze hariho urugezo runini rwose rw'abantu novuga nti bitaba Imana bivanye n'ayo masanganya yibonekeza mu ibarabara, ku makinga, ku mapikipiki n'ayo bantu ariyo benshi bita za bajaji. Rero twaciye twitura abahinga babijejwe kugira bashobore kuba boduteza umuti. Rero umuti waraje, asigaye rero yuko tuwunywa uko uzoba umeze kose, warura waryoha tutegereza kuwunywa nta bundi buhinga. Tuvyumva kumwe? Twategereza kubyumva kumwe uko nyene. Iyo umuti uje urura nuko nyene urumva umumira hanyuma ugaca uwumirije gatoyi akanya sase c'est fini, la bonne réaction yo muti muca muyibona. Rero nkuko nababwira yuko komine yacu nziza Ntahangwa igizwe n'amazone 6. Ayo mazone nayo ivyo byuma akaba ari bikoreramo kubyo abahinga badushikirije, natwe twashikirije abagendesha ivyo byuma. No musi rero umwanya w'abandi mwebwe muzitunze mumenye imbibe mutazorengako. Muti rero icyapa kimezene kandi umwanya tuvugana ivyapa mbere interdiza iyi delimitation biza byarashinzwe. Hariyo kuri Chateau d'Eau muri Mutangano, hariyo muri zone Gihosha, hariyo muri marché Gasenyi, hariyo kuri Rivière Gasenyi, hariyo Iwawa abantu, hariyo Gare du Nord, hariyo Première Avenue ya Kigobe, hariyo Première Avenue ya Kamenge na Kumurangunga, hariyo Interbank, hariyo IBB, Lycée Saint-Gabriel, hariyo route Musenyeri Bucunyori, hariyo chez commune muri quartier Neuf, hariyo kuri parke Ntahangwa, hariyo kuri Sodeco, hariyo muri Kamebu, hariyo kuri bureau logistique y'igipolisi, hariyo kuri Otraco, hariyo kuri Shanik, hariyo kuri rond-point Shanik, hariyo kuri TR 15 ya Marambya muca muhabona, hariyo rond-point Shanik agaca babona Rivière ya Mutimbuzi.
ngiyo rero delimitation du secteur no aho bijya byuma byacu dusanzwe dutunze bitazorenza imbibe. Aronka bamagarira gufata iya mbere mwebwe benezo, kuko novuga nti uno mugambi cyangwa ino tegeko ahanini riraba mwebwe benezo, mugaca buraba natwebwe tujeje intwaro, bigaca buraba mbere n'igipolisi.